aha koko nibisata bija nk'amafaranga menshi kandi bashobora kwibira nk'amafaranga menshi atacamira. Murabona bagiye kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba, umukuru w'igagenda agatangaza ngo imondwi zibiri zaraheze, mugabo ibivye amaritiro ngo 15 ya essence akakubitira kubomba ngo va mu kazi, mugo babandi kubera ko azi by'ukuri amahera yagiye ugasanga arabungwa biherera ngaho, umuvumbu kuherera ngaho. Barazi yuko iyo baguhaye isoko mwini iryo amaheruja menshi rajana mu mugambwe. Iyo rero wari mwaravuga uyu munsi ejo yatwara umugambwe yararonse ayo mafaranga azingene yaba yagenze, urumva uyu munsi bamugiye bati kazibe reka kwimena amaso, vuga amajambo make kuko iburi muravuga burya abomenye ivyo ari byo womaramara. Hari umuhinga yavuze ati nyereka integuro y'amafaranga uzokoresha muri leta nanje ndakwereka politike yawe. Rero umuntu aravye integuro ya leta ucubona politike ya leta iyo ariyo. Leta no kuvuga irageramiwe no kutagira uburyo bwo gukoresha kubera ko ntayakura ayifise ni banyagihugu gusa, ayifise ni ajya mashira hamwe ari mu gihugu hagati agira utunaturiya bakaca bayicara akatizanazana uje kurondera kugwiza umutahe Burundi bakurara ku mugoro nkuko navyumvise ejo bundi muri abantu bari bavuye muri Arabie Saoudite baje kurondera guteza imbere igihugu, abantu baba bandi bakaza bakabara ku mugono, abo bantu mugabo barabafata. Ariko urumva ejo bashobora kubarikura kubera ko babigira nka politike y'igihugu, kuko bavuga bati twebwe tuguriza kurondera uburyo bwose nabo kugira ngo barabingene bo bakomeza bo biba bo basuma ni kuko rebo bagendera ko hagati mu gihugu babagira propaganda. Iyo byagize mwene ivyo baraba hirya bafashwe bagahamera iminsi mike bakeza bakabarikura, nkuko bakora biba ata migambi hari hanyuma ngo abantu bakore bagwiza umwimbu mugabo kagoma umupomo kwa yankaya yawuguma ukamutacu bayigaburiye iyo ntigaratebo gahenuka. N'uwo munyagihugu arateba akavuga ati jewe sinorenza ngaha urangira uko ushaka.